Akunze ikiganiro Ikirere Show turamukije uyu munsi duri kumwe n'abatumire bacu ariwe Arafro ari ngaha ku ruhande rwanje turi kumwe na Patient Matabaro twashimye ko uyu munsi kubaganirira kuvyerekeye indirimbo twise Révélation de la semaine yabaye cangu ni cangu rero reka duhe kaze abashitsi bacu Arafro turamukije Bonjour, bonsoir, Yambo. Eka turamutse na Patient tumuha ikaze. Mwiriwe amakuru yanyu mwaramutse byose hamwe. Murakomeye mu mirimo yanyu igenda neza? Turakomeye vraiment nk'amabuye. Patient nawe ndibawe. Turashima. Okay. Icambere nambeshe ko baza mwumvise ko indirimbo yanyu cangu ni cangu mwafatikanije yabaye Révélation de la semaine mwavyakiriye gute? Bwa mbere vraiment gushima Imana kuko hariho benshi bagize amaklipe bakoze indirimbo mais nugushima tu. Okay. Patient namwe mbega indirimbo ni Patient featuring Arafro canke ni okay mwazikira gute Indirimbo na ni Patient Matabaro featuring Arafro. Bwa mbere na mbere je naryohewe kumva ko yabaye Révélation de la semaine. Amaklipe ni menshi ino mu gihugu cyacu. Abastar ni benshi. Abagira amaklipe meza ni benshi. Muga gwacu yaratowe muri Révélation de la semaine. Ni ibintu bishimishije kandi biryoheye. Okay. Tutatevye twashaka tubabaze kuvyerekeye tournage yayo. Tushaka tubabaze cambere na mbere kikunda gutuma abarundi badasora amaklipe ni côté financier mwebwe budget yanyu byagenze gute kugira ngo mushobora kushira hamwe budget ikwiye. Canke mwaronse sponsor nje twashaka ko baza Patient katubanze tubaha ijambo mwebwe. Ubuze ngo ikinani abarundi kugira basohora amaklipe ngo nuburyo côté financier oya hasuko. Ikinani abarundi kugira basohora amaklipe numwanya. Clipe ni ikintu ca mbere kigoye ku artiste kugira sohore. Gifata umwanya muremure kandi gifata amahera menshi ugasanga umuririmbyi cyangwa umu artiste abuze umwanya cyangwa ntabaye stable ntaronse umwanya exactement umwanya mwiza wo kugira clip. Twebwe turafise côté financier turayifise kandi turashima ko samahera tubuze kugira ama clip kandi vuba kandi hazoza yandi ma clip za WhatsApp n'izindi za pesa. Donc imvuze côté financier turashima umwanya nabo tuzorondera buke ivy'ama clip tuzobisora neza. Okay. Arafro namwe niko mubona ibintu. Bon, moi je m'excuse pour mieux m'exprimer il faut vuga Kiswahili. Okay, fine. Yeah. Bon, mimi ningesema kwamba en fait uvivu ndio unafanya watu wasifanye maclip. Sio kwamba eti ni pesa. Sababu tunashukuru Mungu kuona kwanza nchi yetu maproducer wengi hawajaanza kutujudge eti pesa nyingi. Juu zingine nchi kama hata Rwanda hapa kufanya video simple ya kawaida inaanza ni milioni, lakini hapa video kubwa unatana iko ma 300 500 non hatujafikia mu milioni sababu tunaangalia na nchi yetu uwezo tunao na muziki wetu sehemu nafikia kwa sema tu utoe milioni hawatainunua sehemu yoyote shona. So sio pesa ndio nakosa mara nyingi ila naona tunaweka uvivu. Mimi nasema kwamba tujajua video ni kitu gani kwa hii nchi yetu sababu video ni kitu kinafanya nyimbo yako ya audio. Watu wengi kwanza hii changu ni changu wengi wanasema ni kamilioni. Yeah, watu wengi wanakuambia eti ni wagana na kamilioni lakini sasa tulifanya video ndio atakafanya naona. Yani tukaongea kivingine sababu tumeongea audio tofauti tunaongea sasa video. Yeah, kumshukuru Mungu kwa hilo sasa. Baje kutubwira yuko ingorane nyamukuru atari amahera mugayoba ari umwanya. Eske bari ico gituma mwaciye mukora chroma? Ko twabonye ko video yanyu irimo chroma. Yari bari ico gituma mwabikoze canke ni kindi kintu? No, chroma kaji sio kusema ati ni uvivu. Chroma kaji inatokiana na style ya nyimbo. Tujisikia kufanya chroma. Patient nawe niko mivuga. Nuko nyene umwana tukene turonse umwanya kandi nta mwanya tubura umuntu niwe apoga mu mwanya wiwe. Donc twagize chroma kubera twabishaka kuva kera. Kandi niyo style bigendana n'inge ndirimbo. Yego. Hama byatwaye umwanya ungana gute nko c'est en termes de semaine canke ni en termes de mois canke n'umwaka?
Bon, muda mrefu tulipanga kwa ni kupanga script ya video. Ila tournage tulifanya siku moja kama saa 4 hivyo. Juste 4 hivyo ndio tulifanya, mais script ndio iko itu déranger parce que producer qui ana idée zake na sisi tulikuwa na idée zetu, tukabidi tu échanger kwa sababu tufike kwa kitu. Pascal, kandi tubabaze ikibazo cerekeye uko twabonye amamuvuma mwagize mwaratambye cyane, byarabatwaye umwanya kugira ngo mushobore kugenda muvuma mwese na haflo mwaragenda muvuma zimwe canke musanzwe ndazi mwama muri kumwe kenshi mukaba musanzwe ufite amadanse amwe. Araflo ni nka grand frère wanje. Mu bisanzwe twama turi kumwe umwanya wose. Kandi bijya twatamvye hajya kubera ngo twaragize ama choreography. Canke repetition ya. Bijya twari improvise gusa ugasanga tuko turajya. Mugaca mucana muvuma kujya nyene. Kandi ajya ama danse dukora twagize na madanse ya groupe ya Dekauzin. En parlant de Dekauzin, wewe usigari muri Dekauzin? Yes, ndi muri Dekauzin mugandi muri association. Ya Dekauzin. Ya ariyo association ariyo n'abaririmbyi. Ya donc il groupe menyere ya 3 personnes Dekauzin. Ariyo na Dekauzin association, Dekauzin family. Harimo Matabaro, Kombozi, ya. Tubibaze ko ico kintu abanyanya bashobora kuciye bafatira aho nyene bakamenya information peut-être bashobora batari bazi ko nanje navyo narinzi. Hama mwebwe mwibaze ko ijya clip yanyu ishobora kuzoshika hehe nk'ama television yo hanze muri baze ko muzoshobora kwishikanaho canke nibiki? Bon, en tout cas kwa kusema mtu asijisifie sana, lakini siwazi kama inakosa kitu cha hatari kwa sababu isipigwe mu Citizen, isipigwe mu Trace TV, isipigwe mazingine tu chaînes mnazoea. Nafikiri clip iko bien, iko simple, mais iko bien. Ikintu nagomba mvuge, ijya clip nibaza ko ifite ama qualité yose yuko ivuzwa hose. Cyo gituma twagize chanson révélation de la semaine. Nkuko mwebwe mwagize chanson révélation de la semaine, murafite uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kwishikana kura aba journaliste. Akosa akazi kiwacu. Nimba mukunda umuziki w'Urundi koko dutera imbere ni muzitange hanze, murafise ama connexion y'aba journaliste bo hanze muitanga. Mais Dieu merci, ilifanya presque une semaine inatoka, mais batu telefone bashaiona ni wengi. Apara hata mu YouTube, même ma Facebook yanatana kila mtu anaenda partager na marafiki yake. Yani inaonekana kwamba ishafika mbali mu quelques semaines. Okay. Twarabonye ko harimo video queen umwigeme. Umwigeme we tutabonye ari hagati yanyu nkuko tsanzwe tubibona ko muramukorako canke ariko arabakorako, mais twabonye umenga ari de son côté, hari abadashobora gutahura ico mwashatse kugira pourquoi mwashashitse kujya, mwashobora kudusigurira gatoya? Jewe uko nibaza nkuko twabipanze twashaka kwerekana donc si twenyine turyoherewe kujya ivyacu, mbwa n'umukobwa na wararyoheye kujya ivyiwe ari wenyene, n'umuhungu twaramushizemwo. Aho nyene umukobwa araryoherewe kujya ivyiwe, plateau ari kumwe n'abahungu, afise plateau iriko abahungu babiri. Abahungu babiri bose barabiwe. Oya. Bon, en fait unaona ile ni clip angetia Matabaro bike expliquer kwamba Matabaro ndo wake. Angetia kwa ali waliwe. No kutia en fait ile kuonyesha kwamba tungetia bingine vitu, mais ile ni nasema ni decor mu clip, mais quand même ile atakuonyesha kwamba changu ni changu, sisi tulivima changu ni changu, au ichangie na mtu ni changu. Sean, yeah. Okay. Patient, ikibazo tugiye tubaze cerekeye wowe directement. Après yuko wowe watwaye Primusique, ukuntu uririmba ijya ndirimbo umenga hariho abantu umenga bafise bashaka kwinjira mu buzima. Bashaka kwinjira mu buzima umenga bashaka ko batararyohewe kuco waronse. Byo bari bya inspiration bari ngaho canke yoba ari kubera iki? Iyo inspiration iva muri ivyo nyene yingena abantu bamvuga, hari abamvuga nabi, hari abambeshira ibintu byinshi cyane ntatahura. Nibisanzwe umuntu arabaho kandi sijeje nyene mvugwa n'abandi baravuga nawe barakuvuga. Ukazokumva bako barakuvuga se kuri mwiza,
afite ayandi makalite t'intéresse les gens. donc rero nashatse kuririmba kijya kintu umu artiste n'umuntu aririmba ikintu kiri au fond de son cœur nivyo nashatse kugira kandi nariyimvye vyerekeye ishengero ryanje benshi bahora bavuga abo twasengana kera bahora bavuga ngo natutse ishengero nariyimvye nabi ishengero mugasi sinariyimvye nabi nariyimvye realite y'ivyanshikiye kandi si bibi mugabo bo babifata nkuko naritutse mugabo wumvirije indirimbo neza uca ubona ko ntatutse nta n'umuntu numwe natutse yego menga ntawatutse mugabo wariko urabwira ati ni mundeke Araflo kugira ngo nawe ushaka kuja mwiyo collabo imeze gutyo nawe hari ikindi kintu kwiyo kote y'abantu bavuga ibintu woba ufite kwikibazo unajua artiste anakuwa inspiré na vitu wenye vilimfikia ama vilifikia mtu mais quand même kama mimi nilimba na mimi vile ni venye vishanifikia kuna marafiki wanafiki shana hivi ni vitu venye vinafika na kwa mtu ajiinspire kwa donc Matabaro ndio propriétaire ya chanson kwa sababu pange ile nyimbo ni vitu venye kisha ashasema vitu venye vimfikia ndio akakuwa inspiré kufanya vile sasa il voulait partager na mie nijiexprimer côté yangu vitu vishanifikia donc on a barafiki mais ni donc ba hypocrite nafikira kuna mtu tutukana mule wala hakuna rafiki mtu isema ni vitu yenye vinajipase kuna rafiki mais ankupita nyuma mgongo shona vile vitu yani ni hivyo tu chanson ni de façon ya artiste. Yeah. Bon courage. Turabashimiye ko mashaka kutwigura mukaduha umwanya wanyu. Twizere yuko no mu minsi izana twabakenera kugira ngo dushobore kuvuga kwizo ndirimbo mwavuze muko murategura muzotwitaba. Sijui kama sinjo wa kwanza lakini mimi ningependa kushukuru kwanza Mungu asaidie afike mbali. Hii emission isishitwe hapa Burundi. Yeah, Mungu asaidie sana. Okay, merci. Namwe patient. Je ndashimiye kirere.com kirere kirere show. Ndashimiye Kukei. Ndashimiye wewe Kaisa. Hama ndashimiye Araflo, ndashimiye n'abantu bariko baturaba. Hama nimuduteze imbere. Okay.